Kana twebwe ntituje ngo twemage ko tuzofasha abantu bose bagowe oya gusa mission yacu nuko twavuze tutereka tuze dushikire kuri bene wacu kuko bavuga ati mubanyi niyo mujya bene wacu bari b'abakongomani bahunze babongiye ku gihugu cyabo murazi ko ari mu bibazo by'intambara ibintu by'intambara turabizi turabimenyereye ko natwebwe bageze kudushikira tuje muri Kongo tuba mu makambi atandukanye ibibazo byo mu nkambi turabizi duhereye ku radio televiziyo nkuru y'igihugu cyacu RTNB turabasavye dushimise tuzatubona bashiramo ama gospel iyo bageze dimanche bash turonka gospel impaka sebo ni byiza rero turasabye rero natwebwe yuko umunsi wa gatanu woba ari umunsi special wo mizima kuko ijya ni televiziyo yacu twese ntirabidini natwebwe dufise ikibanza hariya baze baradushyizamo amakasuida kwa gatanu natwebwe twisange muri RTNB none ko natwebwe turiyo ico turagisabye kabisa bakidufashe bazo bakoze cyane yego ati mbega ayo bifu yigeze kuba ikibazo kigeze kuba hagati yanyu ni kwa muda au mko kwa biashara au bimeze gute je nibaza yuko ibibazo byavuga ati ngo ntazibana zidakomanya amahera byo ni bisanzwe ku bantu bose ku magrupe yose ku mashiramwe yose nyabura utuna turiye bane namwe ariko kandi dushimire mwese mwashoboye gushika ngaha uko nyene mu ngara niko organisation yabishatse niko tungana kunye twitwara bishaka ko twuzurana ngaha abamisha bako twatura naho tubashira rabizi all media tujurira isa neza ku masanamu ari kurumvira iratera akavuyo nawe rero n'abantu badakubiriza akavuyo barakunda ikintu panze neza so ikambere kwanza twangire gushimira Imana yadufashije kuba turi ngaha icya kabiri dushimire cyane twimva umutima Doko Dancer ashoboye kudufasha kuba turi ngaha ni kibazo cyiza cyane murabikubona nyine tumeze n'ahantu heza cyane hasa neza hazoberaho amaactivite menshi mutogenda muramenyesha buke amamedia atandukanye amaradiyo no mateleviziyo rero ntavuze byinshi ndafata umwanya ndibaza icyapa kiriyerekana hariya ndabona ndiko abakimwe ariko kandi n'abashefu bari ngaha igiteramo byose kitezwe kuzo kwitabirwa n'abantu benshi cyane bavuye mu mihingo itandukanye gisagara cya Bujumbura no mu kingaro yaco ndibaza mugigo ko ndaba president kuri tukora umwanya cyo kuba umwanya bere hariya yitwa Kocha aza kwagira icyagiye peut-être muri association des chanteurs musulmans ASEMU voilà urya ari hafi yiwe yitwa Aliema ari hafi ya Mugisha muramubona araza kwagira icyagiye ariko kandi murabona Mugisha Hassan Asadullah ari hajya yitwa Said Najmullah unaitwa Mama Mwamini unaitwa Aisha mutari mwalimu Aisha byose biravugika so nuko rero iganda umwanya sinzige byinshi rero kwa bwana president Mugisha yiri cyakuzanye ngaha ama ibindi byari murakoze amahoro y'Imana bane namwe bokwizina bayitamagara n'abazi Hassan benshi banazina rya Mugisha abandi président wa association des chanteurs musulmans ASEMU abaturi kumwe ngaha bose nabari muri comité ku buryo bwanje mutagitwa Aliema ni vice président hariya twabivuze ni Kocha Jano Sufurutaha ni secrétaire général uyu Rwanda yiwanje ni Said Selemani benshi bazi King Said nawe nyine ajejwe ibyerekeye discipline muri ASEMU hama ukurikira hariya yitwa Nahimana Mwamini nawe nyine ni trésorier wacu muri ASEMU hariya nawe dufise Mukunzi Aisha nawe ni conseiller principal muri ASEMU kuvuga ni nka komite yose iri ngaha maja mu make rero imbere ya byose reka dushimira Imana kubona tukibazima
kandi turi ahantu heza, turi mu gihugu ciza, turi mu mahoro ntangere, kuko burya si bya bose abo twumva hirya no hino bari mu ntambara zitandukanye, ariko twebwe mu Burundi kuri uwo mwanya umutekano na mahoro basha mu ntara zose z'igihugu. Rero icyo tubishimira Imana yacu, Imana yacu nzima, Imana ituzigama kuri uwo munota. Igikurikira dushimire cyane cyane Croco Brasserie. Aha ni turi Burayi, ni turi South Africa, ni turi muri Egiputa, oya turi mu Burundi, ahantu bita kuri Croco Brasserie. Croco Brasserie ni resto bar shasha iri nga mu gisagara hagati cya Bujumbura, ex Havana, kuri Boulevard de l'Iprona. Rero Croco Brasserie yadufashe mu gongo mu masponsor duhaye kuduha kino kibanza kuri gusa, kandi hakaba ariyo na projet dufitanye na Croco Brasserie mu isi iri imbere. Icyatumye tubamagara cyambere nuko nukubamenyesha yuko ishyirahamwe ryacu ASEMU ryaraye ryemerewe ku mugaragaro na Ministère de l'Intérieur gukorera ku mugaragaro. Twadufise ordonnance ministérielle yacu, twadufise naho dukorera adresse physique akaba ari mu Rubirizi. Intumbero cyane cyane ya ASEMU icyambere no kwegeranya inguvu hamwe mu gusimbataza amahoro, cyane cyane mutujije mu ndirimbo zitwa umudiho bita Kaswida. Kaswida ni indirimbo za culture musulmane, ni nk'abyo tuvuga gospel, tugere bazita Kaswida. Rero muri zo ndirimbo zacu akaba arimo gusimbataza urukundo, ubumwe, gufashanya hagati y'abantu, n'imibereho myiza, imigenzo myiza, nivyo biri muri ASEMU. ASEMU rero tukaba twiyemeje rero kuzokora ibitaramo bitandukanye bifise intumbero zitandukanye, kugira ngo bya bintu byo kwegeranya abantu hamwe muri gwa rukundo ntangere. Ikigira kabiri nuko ASEMU dufise ibitaramo bibiri bizokurikirana. Igitaramo cya mbere kizoba umunsi w'Irayidi, aho turavuga irashobora kuba ku itariki 1 y'ukwa 4 canke itariki 29 ukuvuga soit dimanche canke lundi. Rero icyo giteramo kizoba ari giteramo kizohuza ama club atandukanye ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Tukazoba dufise n'abashitsi bazova, umwe azova muri Tanzania, undi azova Kongo, muri bwa umwe bwacu, kugira ngo twerekane yuko umoja ni nguvu. Kuko giteramo cyitwa umoja ni nguvu, kuvuga ubumwe iyo nguvu. Kubaka barubaka bigakomera, ariko kugombora barabomora bigakomera. Rero twebwe twagiye hamwe mu ntumbero yo kubaka. Niyo mpamvu rero icyo giteramo twakise umoja ni nguvu. Zoba kuri Markaz, azoba ari mu saha 8:30, zohera 2:00 z'ijoro. Igiteramo gitumiye abamizilima bose n'abatari abamizilima bazi badufite mu kuko turacyari intango, dukeneye amasapoti yabo, nizo zitame twirorera, kandi turizeye yuko umure bazo tutabari benshi, kuko burya kwegeranya amaklebe ashika 10-15 mukashira hamwe mushira hamwe rimwe si ikintu cyoroshe, kandi amaklebe yose bafise abafana babo. Rero ni igiteramo twiteze yuko azoba igiteramo taraboneka, igiteramo ciza, kuko nakabira nuko twaronse dushimire kandi umwubaho wacu afandera Jab yadufashije cyane kudufasha sponsor y'amabisi 12. Ikintu kitaraboneka. Rero kubura umuntu nk'uyu ashobora kuvuga ati reka ndabafashe muri kino gihe dufise ikibazo cy'ama déplacement cya transport, genzo bafasha amabisi 12 azogira guti azofata abafana banyu abakura mu quartier atandukanye abazana kuri Markaz. Mweje igiteramo ziba zibarindiriye zibashikane yinza bakuru. Ikintu gihambaye cyane, tumushimire cyane bimwe bivuye ku mutima. Ikindi naco ni igiteramo tuzogira inyuma y'iki giteramo kw'Irayidi. Iki ni igiteramo cy'inkora mutima, igiteramo kizoba itariki 13 mu kwezi kwa 4. Icyo giteramo tukazogira ngaha nyene muri Croco Brasserie, kwa sponsor na Croco Brasserie salle, kugira ngo muri ya ntumbero kumenyekanisha kino kibanza ciza c'akarorero
kizogira ico gitaramo ariko ico gitaramo tuba citiriwe Fasha Concert. Ni gitaramo intumbero yayo azoba ari kwegeranya uburyo muri ico gitaramo, hama so dufise descente tuzoja mu ntara y'Ibitoke gina kuraba gufasha ababanyi bacu b'impunzi bari mu bibazo. Rero azoba ari gitaramo cyo gufasha, nayo ni na mpamvu turonke nakaryo kuko batira kama abo bose bafise umutima wo gufasha, non seulement kuza kudufata muri ico gitaramo kizoba ari gitaramo cha VIP kuri Coco Bracer, kuko hariho byinshi tuza kuzobatwariraho umuceri, ibiharage, amavuta, agasabuni, impuzu. Rero umuntu wese yava kagera, yaba bari mu mahanga, yaba ari nga mu Burundi, bumve kano kamo kacu yuko ari gikorwa gitagatifu, igikorwa kitazoraba ukwemera k'umuntu, ahubwo ari igikorwa kizoraba umutima w'umuntu. Mu wese aduterere icyo azoshobora kugira ngo dushikane ibintu bikwiye kuri izo mpunzi ziri mu magorwa hano. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa wengine amani ya Mungu pamoja nanyi. Nafikiri tumekusanyika hapa tuko shirika ASEMU, na leo tumetaka tuweze kutambulisha watu wote nchini programu nzima ambazo tunazo, hususani tatizo, yani programu yetu tunayo mbele. Kwanza mbele ya yote nafikiri kwanza hapa tunaweza tukajitambulisha. Mimi ni vice president nafikiri, na huyu naye ni secretary general Yusufu Rutaha, na ndugu yangu hapa ndo kiongozi ambaye wa ASEMU, pamoja na mwananidhamu Bwana Saidi Najimullah. Kule pako mama Mwamini ni secretary trésorier, pamoja na mwekazina, pamoja na kule mwisho ni Aisha ni mshauri mkuu. Na nafikiri kwamba tupo hapa kuweza kufahamisha malengo yetu na kile ambacho tunachohitajia hapo kesho. Tuko hapa nafikiri kuweza kujitambulisha kwa sababu tuko sehemu ambayo ni sehemu ambayo iko hapa town, restaurant, bar, Coco Bracer. Ni sehemu nzuri sana, sehemu ambayo inapendeza sana, na wenyewe ni wale ambao wametudhamini kuweza kufanyia angalau hata kuna matamasha VIP ambayo tutayafanya hapa. Tuna mkataba na wenyewe huko mbeleni, lakini tumependa kufanyia haya hapa kwa sababu ni kutaka kuweza kuonesha kwamba wana ushirikiano mzuri na ASEMU. Na huko mbele tuna matamasha ambayo tumeandaa. Tuko na tamasha la Umoja ni Nguvu Markazi siku ya Laidi, Laidi ile ya kwanza. Moja kwa moja nafikiri kwamba ni tamasha imeandaliwa vizuri sana, imekusanya wageni kutoka nje, Tanzania na Kongo, wote watakuwa hapa na wote watakuwa wamekusanyika katika kuweza kuja kufanya hiyo tamasha hiyo ya kuhusu kaswida. Kaswida manake niseme kwamba ni mimbo ambayo ya Kiislamu, wengi tunaita kaswida, na wengine wako na. Sasa hiyo siku tutakuwa tumejiandaa vizuri na tutakuwa tumejiandaa kabisa sawa sawa. Ndio maana tumependa kwamba kuweza kuzungumzia wale ambao wanasikia lugha ya Kiswahili, kuweza kutusapoti kwa kuwa tunaomba sapoti ya wale ambao, kwa sababu tamasha tunayoifanya ni tamasha ambayo itakuwa ni kubwa zaidi, lakini nyuma ya hapo kuna tamasha ambayo tulikuwa tumesema baada ya wiki 2 tunaweza tukaifanyia hapa kwenye Coco Bracer. Hapa tutaweza kufanyia tamasha, na tamasha hiyo itakuwa ni tamasha yenye kuweza kusaidia wale wasiojiweza. Tutakuwa ni tamasha kuweza kusaidia wale wasiojiweza. Ndio maana tunasema kwamba wale ambao wanaweza kuwa wanatusikia wako ndani ya nchi na nje ya nchi, uweza kutusapoti, kwa sababu mtu ukiwa na nia nzuri
ya kuweza kufanya tamasha, na kwa kutaka kusaidia watu inaomba support, kwa kuwa shirika letu bado ni changa, limetokea kusajiliwa katika siku za usoni. Ndio maana tunataka support ya wale ambao wanaweza kuwa wako ndani ya nchi yetu, viongozi na taasisi mbalimbali na kampuni mbalimbali, makampuni mbalimbali, kwa sababu ndani ya nchi yetu hapa tuna makampuni mengi, wanaweza wakatusupport, inaweza kuwa ni jambo lizuri. Sasa moja kwa moja na tamasha hiyo tutaifanyiaga hapa, ili kwa kuweza tena kutambulisha sehemu hii. Sehemu hii kwa Kobrasel ni sehemu nzuri sana, na itakuwa ni fursa kwa wale ambao hawapajui kuweza kufika na kuweza kuja katika tamasha hiyo tutakuwa tumewaandalia. Na nafikiria kwamba tutaweza kuitangaza tamasha hiyo, mtaifahamu kwa mbeleni, lakini tumependa kuwafahamisha kwamba tuko na plani ya kufanyia tamasha hapa katika Kobrasel, katika hii sehemu, ili watu waitambue vizuri. Mengi zaidi nafikiri ningeweza kusema hayo kwa ufupi, mengine tutaenda tunazungumza bado muda ungaliki. Nashukuru sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. No munsi mwasabiki ibinyamakuru twarabonye nka radio PJ itanguriye Kaswida mu ijoro, etetre hari gihe abantu baba banasinziriye, mbega muhamagare ko ibindi binyamakuru kugira uwo mudiho uhabwe ikibanza ku munsi surtout nko kwa gatanu hari ijuma, kugira novuga nka Kaswida ikundwe kujya tubona za tarabu zikundwa canke indi midiho, novuga yuko ni tamaduni, ni mico, kandi ndagukeze ko namarashe gusora Kaswida mu Kirundi, byaratumye abantu batandukanya idini, navuga n'ivyo bita ubuswahili canke igiswahili, ururimi canke ibintu nyene bitandukanye, kuko nkuko mwabivuze naje ntari mu Islam, tutarakora idini ry'amahoro. Cyane kibazo cyiza cyane, baje ati Kaswida mbega yatanguye ryari nga mu Burundi, mbega amabisi azokwinjira abamizilima gusa cyangwa bimeze gutya. Kandi rero uko mwomenya Kaswida mu Burundi yatanguye imyaka ya 1990 uzani Ronaldo, ama iza rero kumenyekana mu myaka ya 2009 cyane officiellement twijeje mu film ya Mubishira Kuru. Abarundi benshi bacu bamenye Kaswida mu Burundi, ko benshi bamenyereye Kaswida y'Abarabu, Indonesia, ngo ahiwacu mu Burundi twatanguje Kaswida kujya muri studio, ko izo aneno nanze byari baririmba gusa makartie, baririmba makuduwe, bakakunda ngoma kama bazita madufi, urumva baririmba mu misigiti, ibintu nk'ivyo. Ngabo ni byari bwaje ahagaragara kugira ngo abantu bose bamenye yuko ari uwundi mudiho utandukanye n'ibyo bamenyereye. Rero twashe tubizana tubishira muri filme, n'abamizino bararirimba. Ayo hari umwaka wa 2010 niba ntibagiye. Ego hama mbega amabisi bimeze gute? Igitaramo kizotangura neza na neza saa 9 niyo kizotangura. Amabisi azokwinjira uwo wese azoba yagize gute, yarishe itike yiwe cyangwa ashaka kuja mu giteramo, kuko kuri ayo mabisi azoba ari abantu special bazoba bafise amatike. Utaragura itike azoshayigura kuri bisi nyene kugira ngo kwevita ntihagire umuntu abikuramo umusaruro, kukaza umuntu ashaka yigire kuri bisi cyangwa aje muri bisi ngo agiye kuri Markaz, ikamushikana kuri Markaz nguyo yigiriye ahandi. Rero azoba ari abantu special azoba bafise amatike, bazagusha ku muryango. Abantu batazoba bamaze kugura amatike yabo bazagura ku muryango nangora. Uvuga umuntu wese ko itike ni raba nguru Umuyisilamu cyangwa se Umuyisilamu, umuntu wese azoba ashima kuza kuraba igitaramo, kuko azoba ari indirimbo zitandukanye, z'igiswahili, z'ikirundi, z'igifaransa, zitabitandukanye. Rero umuntu wese azovuga ati reka tugire kandi amatike uko niko azobasa, azi umuntu azana amanyanga akora yikorera dutike twiwe ngo reka ngifaranga muri bino bintu. Abona ko ari intatangwa, amatike azoba asuku
rero nuko akandi akaba afise kashe ya semu inyuma rero nuko hama ikindi kibazo yari yabajije niba ego ni igiki twosaba imimesha makuru kuko uradi mu bisanzwe Kaswida mu Burundi ifise kibanza gito gose nimba ari pourcentage na 1% na ifise mu mimesha makuru rero je no basaba yuko imesha makuru niyo twabamagaye mudufashe kuza muramamaza n'amakaswida kuko imesha makuru byanyu yaba amaradiyo yaba amateleviziyo yaba amanuze ama réseaux sociaux bikurikirwa n'abantu bose b'amadini yose niba bikurikirwa n'amadini yose rero ni byiza ko muza muracishamo n'abamisilma biyumvemo muri ibyo binyamakuru byanyu biyumvemo kuri amaradiyo yanyu afise amaradiyo tubasabye dushimise yuko bodufasha baduhe nawe ayo bari isaha imwe ku munsi wa gatanu bazi baracishamo umudiho wa Kaswida abafise amaradiyo nga mu gihugu cyacu nawe yoba isaha imwe yonyene turazi baraza kubyumva badufashe kuko deja bakeneye amakaswida meza bazodusanga muri asemu ko hariho amaklub atandukanye kandi baririmba neza cyane badufashe isaha imwe yonyene umunsi wa gatanu bazadushyirizamo ikaswida zacu sama radio gusa mbere n'abafise amateleviziyo nabo nyene duhereye ku radio televiziyo nkuru y'igihugu cyacu RTNB turabasavye dushimise tuzatubona bashiramo amagospel iyo bageze dimanche bash turonka gospel impaka sebo ni byiza rero turasabye rero natwebwe yuko umunsi wa gatanu woba ari umunsi special wo mizima kuko ijya ni televiziyo yacu twese ntirabidini natwebwe dufise ikibanza hariya baze baradushyizamo amakaswida kwa gatanu natwebwe twisange muri RTNB dore ko natwebwe turiyo ico turagisabye kabisa bakidufashe bazoba bakoze cyane yego ama tapongeje kidogo Kiswahili itaongeza sana. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salamu wa barakatuh. Jambo kwenye wasiokuwa Islam. Sana sana nilikuwa nataka kukazia kwenye hili jambo la kusema kuwa maradio wanaweza kutusaidia nini. Mimi nikikumbuka katika enzi za miaka ya nyuma kidogo ilikuwepo Radio Salama na TV Salama. Ni radio ambayo ilikuwa inatusapoti sana na TV ambayo ilikuwa inatusapoti sana. Toka kipindi Salama imekufa kidogo na sisi kama leo tumekuwa tumezorota yani. Basi kwenye hilo jambo itakuwa bana tunaweza tukashukuru sana kwa moyo mkunjufu na tunabiomba sana sana tena sana kwa moyo mmoja kwa sababu media, watangazaji, radio, TV ni vitu ambavyo vinampa msanii nguvu na kuifanya kazi yake julikane mbali zaidi. Basi tukua tunaomba kwa moyo mkunjufu kama unaweza kutufikiria walivyo alivyosema kiongozi hapo bwana rais, hata hilo lisali moja kwa siku ya Ijumaa tunaweza kukashukuru sana. Basi nicho tulikuwa nataka kuongezea hapo. Asante. Murakoze cyane Netwell Malove mwarimu kuva kuri G5 Media TV. Cyambere mazenda bakeze kuri no ntambwe kubera ko ni ikintu gikomeye cyane ndetse umuntu wese agomba gushikira ahari hose atitaye kuri iki cyane kiri twayaze byinshi ariko nimwigeze mutubwira ku biciro byo kwinjira bimeze gute bipanze gute kuri concert ya mbere yo kuri Markazi na ndetse na concert yafasha umva neza yuko izoba irimwo ingufu nyinshi cyane kugira ngo tuze gufasha bene data bafite ibibazo hari. Hanyuma ikindi kibazo ni kimwe twayaze byinshi kuvyerekeranye na kote ya promotion ya Kaswida mu gihugu korako Kaswida yo nyene imwe abarundi bose bakunze atitaye ku idini canke iki ni Kaswida yitwa fasha n'umwana avutse no munsi arayimenya kubera ko yakoze ku mitima ya bose ariko inyuma yizo sinibaza neza yuko ari yindi Kaswida Murundi atari mu mizima ashobora kuba yoririmba kuva ku ntango gushika ku iherezo benshi barazikumira ariko uravye izindi ndirimbo zitandukanye usanga baziririmba atitaye yuko iyinya ikorerwa mu idini ndirimbo sengamo canke kiniki tugomba dukora kugira ngo runo ruhusha twahawe go gukora turuvyaza umusaruro ndetse indirimbo turirimba mpimbazamana abarundi bose bazikunde batitaye ku idini kuko benshi babishiramwo
amacakubiri y'idini tugomba kubihindura ku buryo umuntu wese yumva ko ari fier no kuririmba kaswida atitaye yuko iri mu idini adasengamo. Murakoze. Kimwe cyane ibibazo byawe ni byiza cyane by'inkura mutima naho byabaye byinshi tazogerageza tubivunagure kuko hariho bimwe usanga bigomba gusa. Bo reka duhere ku witwa Bwana Starboy the Ship yagiye ikibazo cyaragenda ntacu bo yabagiye ibibazo ari ikibazo yabagiye ati mbega Isaac yari hariya muri yo afishe ajejwe iki azoririmba cyangwa bimeze gute ko abicaye mwe hariya hagati nkumego ni nawe ni muri bimeze gute. Icyambere mu mwana nuko Isaac nawe ari mu menyesha makuru nawe nyine ni umwana wa Kaswida ni muririmbyi arimba Kaswida nawe mutarabona amaklipe yiwe no kubera ari kigaba mugabo turiziye ku minsi imbere muzobona amaklipe yiwe ya Kaswida yiwe yaririmbye ariyo mu Kirundi mu Gifaransa Giswahili numwe mu baririmbyi rero ba semu cyo ni cyambere amekira kabiri rero Isaac ni umwe mu bantu bafise uruhara rukomeye cyane mu kumenyekanisha Kaswida nga mu Burundi. Ari muri mu journaliste ariko aradufasha cyane kugira ngo Kaswida imenyekane teri ntambwe. Niyo mpamvu rero byinshi byo tuko turashika ko Isaac afise mu ruhara rudasanzwe. Mtangazaji wa Kaswida kwenye zana yake. Kandi ikindi mutari muzi nuko niwo umenyesha makuru kuvuga ko twebwe yatanguye gutangaza Kaswida bashi mukantu kitwa gutega kantu kiwe Darubini Card Classic FM yakita Classic FM ico gihe aripoke umva yaragerageza nico kugira tumenye ko afise impano yo gutangaza makuru yabitangiye muri Kaswida Isaac. Ico rero mukimenye yuko nimba ari RSS ba parazar yaje gukora iki afise uruhara rudasanzwe muri monde ya Kaswida. Hama yabaje kandi ngo muci bitoke nzamwe agiye gukora iki ngo fasha bene wacu abarebana basibazo byinshi ego afise ibibazo byinshi afise ibibazo ni benshi kandi bari hose ariko buri kintu gifise umwanya wacu kandi twebwe nitujanga ngo twemange ko uzofasha abantu bose bagowe oya gusa mission yacu nuko twavuze tutereka tuze dushikire kuri bene wacu kuko bavuga ati mubanyi niwe mujyamo bene wacu bari b'abakongomani bahunze babongiye ku gihugu cyabo murazi ko ari mu bibazo by'intambara. Ibintu by'intambara turabizi turabimenyereye ko natwebwe bageze kudushikira tuje muri Kongo tuba mu makambi atandukanye ibibazo byo mu nkambi turabizi sibyo tubwirwa ko natwebwe twarabiciyemo. Naho twavuze tuti naho benshi bafise hari abafite ibibazo mugabo bafise akabijya nuko tubashikira ko ku ntamwe ya mbere kuko nabandi n'ibyashika tuzobikora ku bandi mugabo twavuze tutireka dutangure kuri abo bari mu nkambi. Hama ikindi naco yabaje ati kwisho tunaruhusiwa kuva madeshire nza pantaro imisore bambara n'abapapa batitahuwe mu mbabare ariko kuvuga rero reka mvuge yuko inyambaro y'umuntu nko twavuze ko ari gitiramo cya bose abantu bari kuza gusa nk'abamizilma twoshima yuko abantu boza bambaye impuzu nk'uko mwambaye ku yo byisoniye kubona igitiramo cy'abantu bisoniye nagari gitiramo udusanga mu inzoga abantu bakubitane bidaje mu mitwe hoya nandi usanga abantu batekanye bicaye bisoneye rero kugira ngo ntuzobone yuko kumbure uri umuzungu mubiragure nuko nawe urabo kwambara gusa impuzu yawe nziza n'umunsi mukuru w'irahidi singomwe ngo wambare inkofero singomwe ngo wambare ikanzu nk'abamiziri hoya kuko n'amiziri bari bazo kwambara amakanzu n'inkofero uyu munsi hoya agazo kawe keza gusa ko mu rubanza ngo ari impuzu niduhendane ari impuzu uvuga ati iri impuzu mu rubanza ni mu ati rero biramenye n'abashiki bacu nabo nyine bagerageza twatundi usanga bambara batwihanganye kuko imwe mu ntumbero yacu ni ya mico myiza reka burya hari imico y'abamizirwa ihwanye ijana kujya n'imico y'ikirundi
kuko kwambara ni muko kamera si cyorezo nk'abantu bacu amababa igitero mu cyo kwikwiza kwambara ukikwiza nunze ukigerageza kubana yego mbega Kaswida mu Giswahili gusa canke turifuza izo mu Kirundi biguma gusa n'ibyo wenda tayavuga yashikirije yerekana yuko kwevita ibintu byo kudufrena nitugume muri rwa rurimi rumwe canke mu musigiti gusa nkuko yabivuze Kaswida bashije nibaza yuko kumbure mwebwe ariko ndabatahura kuko nyinshi ni muzikurikirana nka jewe mvuze Kaswida zishika nka 10 zingahe zo mu Kirundi gusa zirahari zo mu Kirundi kuko muri twebwe ari abazi Kirundi gusa n'igiswahili batazi washaka ari abanyamuyinga ari abanyakayanza turi bari muri twebwe baririmba mu Kirundi nuko gusa zitari bwahabwe ikibanza nkuko Arsene yabivuze ikiti cya kibanza nyacu kugira ngo abantu bazumve bamenye yuko ahubwo ubundi amezi baririmba no mu Kirundi nkuko nabivuze igihe bumva ijya ndirimbo yafasha mu film ya Mugisha cyabaye igitangaza kuri bo ari benshi batari bazi yuko amezi bashaka kuririmba indirimbo hazijya zagize Imana rero mumenye yuko Kaswida atari kuririmba gusa mu Giswahili cyangwa kuririmba mu Cyarabu. Kaswida ni indirimbo umuntu ashobora kuririmba aririmba ibintu byiza, ibintu byubaka, ibintu bishobora gufasha abantu. Yego. Zo mu Kirundi rero zirahari kandi tuzoziproduza nyinshi cyane mu minsi iri imbere kuko nuko twabivuze Asemu yamaze kwemerwa ku mugaragaro rero izi Kirundi muze muzitege nyinshi cyane. Hama nibaza nuze Jux yabaje ikibazo cya Jux ari he ati mbega ayo bifu yigeze kuba ikibazo kigeze kuba hagati yanyu ni kwa muda au mko kwa biashara au bimeze gute je nibaza yuko ibibazo byavuga ati ngo ntazibana zidakomanya amahembe bene bisanzwe ku bantu bose ku magrupe yose ku mashyirahamwe yose ntiyabura utuna turiye hari abantu hamurunuruntu ariko cyo ngo umenya nuko ajya mabifu yaheze tutakiyarimwo kuko nta kamaro kabyo nta musaruro twabikuyemo atari uruhombo niyo mpamvu twavuze tutiyamara nuko dutera intambwe tuje hamwe kuko abantu maze gutandukanya hari inguvu zigabanuka ariko maze kujya hamwe urabona ko ibitangaza bitangiye kuba twari twaririmbiye twari bagirirwa afishe nk'ibasha cyakufishe afishe nk'iki oya ni twari bakigira ariko urabona yuko niyamigisha ya bwabo umwe itangiye kuboneka uno munsi nimba Arsene ashobora kwumvira ati bana babandura bukuntu dushaka kuraba bukuntu bugira kana kariya nuko yamaze kubona yuko tumaze kujya hamwe ibintu biri serie urumva rero bwa bumwe rero ni ikintu gihama cyane hakuna bifu bivuze imishagaisha wala tuikaye kwa biashara wala nini hoya turinga kubwo bumwe n'urukundo kandi tuzobigaragaza n'imbere y'amamiliyoni y'abantu ama DJ Promoter yavuze byinshi muri byo byiza ari gusa ari akantu yavuze ati umaze kumva kuri Markaz acabona ngo ngo ni musigiti muza muragerageza kuraba ukuntu muza muragira ibitira mwahanya ahantu abantu bose bisange babone ko ashobora kuza ishimwe cyawe ni cyiza twacumvise kandi tuzogikorerako gusa icyo mwomenya nuko tuvuze kuri Markaz si mu musigiti kuri Markaz ni centre culturel muri Markaz hari amashuri hari amashuri hari no musigiti washaka hari na sale nini umuntu ari kuriye kuza wari we wese kuri Markaz harakorwa n'ibiteramo by'imico kama washima hari amaze gukora ibiteramo hariya amanuze ama club traditionnel amaze gukora hariya kuri Markaz rero gusa hari abantu bafite nkuko babivuze yumvise kuri Markaz ati tugiye mu musigiti tayari rero twavuze yuko inyuma ya Markaz tuzokora muri Croco Brasserie ni intambwe bigaragara yuko dutanguye ibyo wavuze ko tuko turabishyira mu ngiro muri Croco Brasserie mu musigiti ni muzoro bice mvugo ni musigiti nahantu habose ama beach tuko turagerageza Arsene bari hano bazobidufasha kuko nasanze ari abantu nibo banye n'igisaga nibo banye n'ama connection ubonye Arsene yicaye ni kuvuga ari ibintu bizima rero nibaze rero yuko icyo wavuze tuzogikorerako kandi tuko turagikorerako kuko urabona yuko tuvuye ku musigiti tuvuye kuri Markaz
tujya Coco Bracer zokora ibitaramo bya mu ma province hagati biri muri nibyo twifuza natwe. Hama nitwereke nituguma tureka kubyugarira hariya, niyo mpamvu twavuze tuti nitwoguma mu makartier. Etape ya mbere nuko tumenyekana muri guverinoma yacu, nuko turonka urupapuro rutwemeza gukorera ku mugaragaro ari rwo guhura atari muhira. Ejo heza warubonye urupapuro rwo kwemerwa urasubisire nuru rutari muhira. Iyi ni intambwe yerekana neza yuko atari bya bindi abantu bamenyereye, ahubwo ari ibindi bishasha abantu bagiye kuzoza babona. Nibwo bwa mbere mu gihe wa Kaswida ugira conference de presse, kandi ahantu nka bigaragara yuko rero dushaka kubikura mu makartier tubishira habona. Leta yatwemeye kuvuga tubishira habona abantu bose bazokwisangamo, kuko ngo bivuze hari imidiyo ya gospel iririmbwa n'abamizirima bashaka akumva melody, akumva ukuntu naririmbye bose ukumva yera kwa akantu keza cyane. Utarabona kubera ko utari umukresi, ukumva ko ari akantu gasona neza. Rero natwebwe ibyo biri mu migambi yacu kugira ngo Kaswida izobe hose, aho umuntu azoyumva niyumve ko ari mu musigiti, ahubwo yumve yuko akumva ikintu ciza cy'ingirakamaro kibusa ibintu byiza, ibintu nk'ibyo. Rero icyo tuzogikoreraho, kandi wakoze kuduha inkebuzo ko burya avuga ngo uravye igisura abageze gute neza cyane. Rero sebo kutubwira ati aka kamera bakubona mugakosora neza kugira ngo muze mukora ibintu abantu bose bazokwisangamo. Gusa icyo gusa no kwemerera kuvuga yuko ngo tubitandukanye n'idini ya Islam, icyo ni ikintu kidashoboka. Nuko gospel kuko kujya kuririmba racine abari kujya kwemera kwiwawe ucera sine ubugiye mu ndirimbo z'abandi atari gospel atari Kaswida. Rero hari akantu ni identification birigati abana abantu runaka nituzo sibya byo ngo ni culture udashobora kudetasha ngo bikure ko deja aba izo bayitwa kandi Kaswida. Gusa tuzogaragaza kuri indirimbo kijanye n'ibihe ijya muri fasha kwihanga niba atari mu bibazo, ahubwo ari mu bibazo. Nani bati Imana waremye isi n'ijuru, turabizi ko Imana ari waremye isi n'ijuru. Irabafasha ariyo mbere no mu maseminari bandikeze kuko bagacishamo mu internet atandukanye, mu manuze, mu gipolisi, mu gisirikare, ahantu hose ukumva ati fasha kwihangana egosha nakantu wumva yuko kaza kagenda mu buzima bwa misi yose, nespa. Turifuza rero kuzogira utuntu nk'utwo rero twinshi umuntu wese azokwiyumvamo ati ego kwere abarambariye jewe abaranyibugije jewe, byo tuzobikora kabisa. Yama ikindi naco nizere ko promoter ibyigo byari nk'ibyo yego murakoze. Ejo heza nawe twamwishuye, ejo heza impapuro ngiyi ariyo inyishu ya Saidi ibitaramo turabidegeka ubu ko dutanga ubu. Iyi niyo ntango bavuga ati itanguro ry'ubuhanza n'amasusu mwanzo wa mvua ni mawingu. Kandi ngo naho uvuga harimo ngo yuzura ingobyi. Niba twatanga uno munsi turi Bujumbura, turi muri Coco Bracer, ejo tubishobojwe namwe nyene amesha makuru, urumva yuko tuzokora ibikomeye bisumba ibi. Kandi turifuza kujya no mapungo nabivuze ma province hagati tuzojayo, yambaye nuko Imana iduha ubuzima amagara meza, tuzobikora ku bushobozi bw'Imana. Yego la ilaha illa ejo heza swali na wageni ndio tunaenda huko. Ejo heza yari yavuze hakuna na mushisi nimwe abonamo, hakuna mgeni hata mmoja ameona hapa na kadha. Icyo menya nuko abashisi bacu yabo muri Tanzania cyangwa muri Kongo bazoshika ngaho kwa gatanu, niyo mpamvu tutababona ngaho. Niyo utabikora iyo conference de presse tukikora samedi mugabo umwanya wari muto kugira ngo abantu bamenye ibyo turimo. Rero abashisi bacu badoshika ngaho kwa gatanu vendredi, niyo mpamvu tutababona ngaho. Sino iyo bari kuba bamaze gushika ngaho ari kubabona ngaho. Amakuru afishe naho afishe zakozwe ni nyinshi.
ari izo bariko ari izo abariko ziriko bose benshi rero iyo umutekinisiye yagize uno munsi yabaye yini yatangiye kuboneka kugira ngo tubishire ngaha byihuta ariko hariho amafishe bariko bose icyo nta ngorane gikiyane yego ama umujyi wa Afrika Saidi tutarajie nini Saidi araza kuishu ni yishure ngaha icyo kibazo cha mbo mimi nataka kujibu kwa hilo swali yaani ndo narudia kule nyie mtu support kisha mtaona kazi zetu kikubwa tu ni support mtapotu support ndo mtuulize bana vipi kwa nini hamfanyi mambo mbona hatuoni kitu basi hicho ndio kikubwa sana alafu nilikuwa nataka kuchangia kwenye ile swala la kusema kwa tamasha tu tunazifanya sehemu zote ama concert mbele kwa tunavifanya kwa tunapanda hata Gitega tunataka Gitega Centre za Rumonge wapi Muinga tulikuwa tunatembea sehemu zote mbona swali lingine walisema kuwa bana kwa nini kila siku markazi mimi nikasema mimi mmoja wapo nisha kufanya tamasha karibuni mara 2 beach kipindi beach haijakuwa na maji pale kwa papi na video ziko sasa ndio kile tunarudia mtufuatilie na tunaomba hata kwenye tamasha zetu bana mje kwa wingi watangazaji na kingine muanze kutusupport hapo mtatudai tufanye nini alafu kuhusiana na swala la kusema na bwana kaka pale aniuliza kuwa wenyewe wataingia vipi wenyewe watalipa ama vipi na imani kama ile swali tunaweza kulishughulikia tukatengeneza invitation za watangazaji lakini narudia kule mtu support kisha kunyuma niulize bwana bwana Said mbona tuoni kazi mbona hakuna chochote mkitaka hata fimbo mtupige lakini mtu support kwanza inshallah sana kabisa ega quelque part buja nimba bimwe byacu bitamenyekana namwe murafise uruhara kuko mwara nko murabipuzia nkuko yavuze twebwe je maze kugira ibiteramo mu province presque nka yose ariko ntibyamenyekana ntibyamenyekanye kubera iki umwiko mututera kuri inde niza media rumva zikumiriye ikintu cy'abamizirima babona ati babi n'iby'abamizirima ibyo sigwaje nawe ari akantu mukiye guhindura mu bintu byanyu kugira ngo muze muradufata mu mugongo mukurikirana ibikorwa byacu kuko nabyo nyene ariyo munabivuze ariyo monde nini y'abamizirima ikurikirana ibikorwa byanyu amaradiyo yanyu ibyo muvuga ibyo mukora byose ariyo monde nini bakurikirana y'abamizirima rero muze muyibagira ama mu guhereza yabajije ati ayo mabisi azoba ari hehe ni MC Doraneje azova ava hehe nkuko twabivuze mu publicité biraza ko mu publicité twarageregeje kwerekana ahantu exactement aho amabisi azogenda mu Buyenzi kuko twebwe bijya turaba ahantu hava public nini n'abantu bamaze kugura amatike menshi ko dufise raporo ukuntu ibintu ko biragenda ahantu rero bamaze kugura amatike menshi aba public nyinshi none twari dushiraho amabisi Buyenzi Buterere Zibari ya mu kurikanga Ruziba ayuri aho wavuze ko Nyabugete azaho kwido 300 personnes dufite bamuzamutiramo Nyabugete azoba ari amabisi ashika azova ari Nyabugete azoba ari Nyabugete kaburimbo cyanso arumva amabisi azoba ari hariya rero nuko amatike kadandarizwa he ni kuri Aisha Classic ne kadandarizwa amatike hama kindi naco nuko kuri ayo mabisi nyene tuzoshira ko abantu umuntu azoba ataragura itike yiwe azogera gute azoshayigurira ngaho nyene yavuze ati mwavuze ibeyi marovi mwavuze ibeyi ni entrée normale ni 5 hama VIP ni 2000 francs umwana ni 2500 francs ama kube drama nayo yabajije ati ni kitu gani ambacho mtatuaminisha kuwa uko mbeleni hapa tutakuwa tafurani ati ni kiki mwotweka cyangwa mwotubwira ku mutima mwakoze ibintu by'amateka ama ikira kabiri nshimire Arsene n'amata yagiye ndamushimire cyane kuko ari mu bantu badufashije gose bako baradufasha cyane kugira ngo natwebwe itari intambwe shimire kandi shimire bino binyamakuru mere kuri PG Classic ikora dufasha cyane shimire kandi na Ejo Heza radio Ejo Heza
badufasha cyane muri bino bikorwa. Nshimire kampuni Abimuko ka kampuni ya Mutama Fande baradufashije cyane Afande Rajabu, tumushimire cyane byimaziyo. Nshimire cyane Isaac TV anyakara bikora neza. Dushimire Aisha Classic nabonye bakora bikora neza. Dushimire na Coco Brasser ko nayo iradufashije gutera intambwe gukura igitego kuri Markaz kiza hano mu mujyi hagati. Aza ari kugambire muri stade dukora igiteramo aho mu mujyi hagati. Ni ikintu kiza cyane kuko ni ikintu kizotuma abantu bashika ngaha bitabagoye. Ni bisi imwe gusa bakashikira. Hama ibi nabyo murakoze cyane, Imana ibahe.